bw'ingene bahindutse. Nta na rimwe ijambo ry'Imana rya Yesu rishobora kwinjira mu mutima w'umuntu ngo ryinjire mu bwenge umuntu areke guhinduka. Ari naco gituma ababajije ibibazo byinshi ejo bati bigenda gute ko abantu benshi binjira mu masengero mugabo tukabona abantu basigaye babandanya bacana imitwe. Hari ikibazo. Abantu benshi biyumvira yuko kuja mu isengero ariko kuba umukristo. Nababwiye nti ntavyo ari byo namba. Ushobora kuba umaze imyaka 10, 20, 30 wicara ku ntebe nziza mu rusengero utaraba umukristo. Utazi Kristo. Yesu yahora abwira abafarizayo akababwira ati mbega muzi n'inkuru. Akababwira ati mwabafarizayo mwebwe mushaka kuja aho bababona, mushaka gusayangana, mukibaza ko muri beza. Atari Imana ibazi mu mitima. Ati imitima yanyu ntabwo iri ku Mana. Nababwira rero iyo umuntu asohotse mu rusengero akaja kwica umutima wiwe n'uri ku Mana. Kuko haranditse hati mu Baheburayo mu Bakorindo ba 2:5 ati iyo ubaye uwa Kristo uburi kirema gishasha. Byaha byo kwica, byaha byo kwiba, byaha byo gusambana, byaha byo kudakundana biba bigiye he? Biravaho. Ububaye iki ikirema gishasha, ibya kera biba byagiye, haba haje umuntu mushasha. Abantu muranda babwira ni jewe abari bazodifax bavuga ngo numurasta, abari bazodifax ngo ni muri documentation niwe yamaze abatutsi bapfuye muri 1994 na 5. Muranda babwira nabo baba biyumvira ko yo difax akiri wa wundi yarapfuye. Barabwira ni yo difax yarapfuye. Uyu mubona nakiri wa difax muzi. Nakiri wa difax murasta, nakiri wa difax muri documentation. Ni Odifax umwana wa Yesu yakiriye Kristo, yakiriye ubuzima bushasha. Ubwo buzima bushasha bugatuma ndabo ari we wese ngamubona mu ishusho rya Yesu, ngamubona ko dusangiye Kristo, ngamubona ko dusangiye Imana, ngamubona ko dusangiye gupfa no gukira, ngamubona ko dusangiye byinshi. Iyo rero abantu binjira mu masengero cyane mu mashengero mugabo ryajamo rya Kristo ritarinjira ngo bahinduke babibiremwa bishasha muri Kristo, turacyafise ingorane muri kino gihugu. Turacyacana imitwe, turacyariko, turacyankana, turacyasubira inyuma nk'ibirenge aho twari dukwiye kuja imbere ngo twakire ubuzima bw'umusesekara. Bantu bo mwijenda n'abavuye ngaho mu micungararo muri hano, ibi ndiko ndavuga twahura tubibona mu myaka ishize. Abantu bakaba mu mashengero mugabo akagira ati jewe ujya anye no mukubita hasi no bampejeje. Byarashitse kandi n'ubu birashika. Ari naco gituma nemera yuko no munsi hari benshi bari bwakire Kristo hano, yinjire mu mitima, abahindure babe bashasha, binjire muri Kristo, bakira ubuzima bushasha, bazosigare barabana n'abandi bati muvandimwe, uri umuvandimwe. Araba Umurundi ahavuye hose, ahari hose. Ejo bundi nari kuri televiziyo umushinga naye twari kumwe n'abandi twari kumwe, nahasanze nabo tuziranye, ndababwira ntariko murabona imyaka Abarundi twamanye ducana amazosi ngo tupfa amazuru. Mbega ufise rinini yo rihema sica bakeneye, ufise ritoyi rikaba rihema sica bakeneye. Mumbwire murabona ako kajana ako kabi na kabibi tumazemwo imyaka, none zoza turaba ngo uyu ni mugufi ni muremure reka tumucishe ku muhomba, uyaronze ameze ujya kuboha tugiye korgorora.
tugiye kuraba kure, hamwe tutahora turaba tugiye kuharaba muri Kristo Yesu. Aho rero tugira duha ikaze abantu batahuye neza yuko uru rugendo dufise bw'uko Kristo ahindura abantu ari urugendo rwa twese. Imbere yuko mpara abantu baza hano imbere, nogira ni wa mugwi badutambira kare bagatamba bagatarika, twobahamagara ko boza hano tugasubira tugatamba tugatarika, noneho duhejeje duha abantu ikaze kugira ngo bakire Kristo. Ni murabe wa mumwe hamwe aririmba, mumufashe afate mikoro, afate na babandi bamye baririmbira hamwe, noneho baze dutambe dutarike hano duhejeje.